Diodoni ntibahezwa biraza ko birangira gutano ntawomenya ko ari ubwoba butanguye gutera abantu basore ba Flambeau du Centre imbere y'abafana babo Ekateremeriza byase kizizamu ryabo gatano byari bikomeye aya Ekaterebe hano Edson Munaba uyu muriro kandi mugufi hano ukura umupira cyabaye amakosa what happened Katrabe Edson Munaba anaje gushwana na bano barabo ati hano yo bari konzi ya kiko abarabu ntibafina Beni arabigenza gute cyomekaniza cyane hano aroniza kwa Ndeni iraja Feti Centre imbere yiza turara hano iki naco abaho ubusamaziro hano basore ba Flambeau du Centre atazi icyo waje gukora hano miliyoni 30 mu boss wa Flambeau du Centre avuze ati mugatsinda ndazibahereza ariko sinzi ushaka gusanga baje kumira amafaranga tera umupira muremure uja hanze bibi umeze neza tuwatirese Rwanda just nuko kifasha umunsi wari wose kuba kuzi n'umugwi wa Flambeau du Centre yes abakinyi ba Flambeau du Centre brada vipi umeze neza uyumva gute kwanza umeze neza kabisa ndabashimye wari winjiye ugomboye ariko kandi uhize utsinda uyumva gute papa umunezero umeze neza kabisa kubona nsigizindo cy'intsinzi biranezere cyane ku mutima yego yes wairuka mu gihugu cya Kenya uno musiri mu Burundi ndetse ushikiriye mu nkino zikomeye muri Afrika ariko kandi ugashikira ugitsindo ibanga niri ibanga sirindi no gukora cyane no gusenga cyane yego nta byinshi n'ibyo kabisa abakunzi b'umupira w'amaguru icyo nababwira ngaho mu Burundi no ko boshishikara kudushigikira yego ukadushishikara kugira intege kuko umufana umukinnyi wa 12 yego yes ni Stade Intwari intsinzi ya mbere uyumva gute kushoye kwatagukana intsinzi ku Stade mutanguye gukinira ko bwa mbere umunezero cyane urabona bwa mbere twari twigure kino kibuga yego ni byishimo kabisa ukugurana n'abafana bari baje nko bakora bivuga yego abafana nibo baduha motivation y'iki hano fashe imbarukumva yuko ushigikiwe urumva ko wisanzwe ugakora ibintu kunze yego ijambo rimwe yes mbere kuri Stade Intwari umugwa Flambeau du Centre niwo uguruye ndetse navuga imigisha y'imigwi itandukanye kuri kino kibuga wizera iki kuri ino tsinzi kwanza biduha icyizere yuko dushobora kubandanya ihangiro ryacu twihaye n'iryo gushika mu makuru isigura yuko rero iryo hangiro ino tsinzi itweretse yuko bishoboka biduhaye ingufu zo kubandanya ku zindi match bitweretse umugwi tuzokina ukuntu umeze rero tuzogenda twiteguye Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe cenga muramutse bivanye na mwere. My name is Franny the answer. Iyi ni African TV sinda bikaze hose mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu guvya barabo ndavuga Martin Nabi. Saudi abari Dubai, America ndetse n'ahandi hose. Mwege mbese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi ndasanzwe aho turi kuri Stade Intwari. Aho kuri uyu munsi nyezina hari match ya Flambeau du Centre. Ni match mpuzamakungu. Aho Flambeau du Centre iza kwakira umugwi uvuye muri Libya. Abantu ni benshi abaje gushigikira umugwi userukiye Burundi. Ni benshi hano muri kino kibanza. Ni match ya mbere y'abahungu igiye kubera nga anya yemewe ku rwego mpuzamakungu. Yes, nga anya rero tuyuzuze amakandi turabe mbega umunsi kunuza kugenda gute amakandi ibice byose biza kuba nganya muri kino kibanza muraza kubisanga kuri African TV. Asante sana, karibu sana. Yes, nuko vyifashe rero muri kino kibanza nuko unya aho bananiza ko parking aba ari kintu bitayeho cyane gose imiduga ikaba iri muri security bimeze neza cyane gose. Yes, iriya ni imiduga yabaje bava mu ntara za ruguru aho baje gushigikira umugwi wabo, aho baje gushigikira umugwi onga anya mu Burundi. Yes, nuko vyifashe muri kino kibanza bakunze ni benshi abariko baraza kuraba umugwi wa Flambeau du Centre. Benshi biteze intsinzi kuri uno munsi hama kandi ni nyuma y'igihe kinininya tutakirira ngahi wacu. Biboneka neza yuko abarundi bafise inyota bari banyotewe cyane gose n'ingene baza gushigikira umugwi wabo. Ni kuri uno munsi rero aho tujye kubona umukino mwiza kuri ino tariki. Yes, ni Stade Intwari aho abantu benshi baje kurabana umutima mwiza cyane. Yes, karibu sana. Yes, nuko vyifashe umaze kwinjira muri Stade Intwari. Yes, abona neza amasana magiye batandukanye y'abakinyi b'intamba mu rugamba. Yes, nuko unya
kwinjira neza cyane gose muri VIP. Stade nuko isa gahanya nuko byifashe ibirori gahanya ni byose. Abantu gahanya ni benshi gahanya muri stade. Iyi ni VIP abantu benshi gahanya banezerewe no kuza kuraba runo rukino rwacu ko kuri no munsi yes no kungo gahanya byifashe mu kibuga abakinyi bamaze gushika. Wow, stade isa neza, stade irashajije. Abafana b'umugwi wa Flambeau du Centre ngabajya hajya aho ambere Flambeau du Centre fans ngiyinya stade nziza abantu ni benshi gahanya ku bwinshi baje gushigikira umigwi wacu yes turabe ibice bikuru biza kurangwa muri runo rukino gumana natwe. Yes, abakinyi b'umugwi wa Flambeau du Centre barinjiye mu kibuga neza cyane gose aho bona neza yuko abakunzi babo babanezerewe cyane gose ngabahanya binjira neza cyane gose mu kibuga cuno munsi yes urukino rwiza aho neza yuko arakazuba hasa neza yes nuko byifasha hano hoye. Wow, nkuko mubibona ngahanya n'onya abakinyi batanguye kwinjira mu kibuga yes urukino rwiza ugiye kuruba kuri no munsi n'abafana ubona neza yuko baje ku bwinshi yes nuko ngahanya byifashe abakinyi b'imigwi itandukanye binjira mu kibuga kugira ngo baze gutwereka urukino rwiza kuri no munsi yes harashajije hasa neza. Abakunzi b'umupira mu Burundi ni benshi cyane gose yes muri Flambeau du Centre n'umugwi uvuye muri Libya ni mu mahiganwa ya kafu ni kintu kibanza rero aho ugiye kuraba urukino rwiza urukino rubereye ijisho yes ngakanga ngukunya baramukanya kugira ngo bashobore gutangura neza urukino rw'uno munsi yes n'abakinyi babona neza yuko bari baramukanya ndetse n'abarefa yes n'urukino rero abarundi benshi barindiranye igishika ndetse banyotewe intsinzi ya mbere ku kibuga hano onya iwacu yes urukino rukaba rugomba rutangure. Abakinyi ba Flambeau du Centre bifotoza ndetse n'abandi bakinyi bavuye muri Libya nabo nyene bafata agafoto. Abakunzi ba Flambeau du Centre hano onya ni benshi cyane gose. Abakunzi ba Flambeau du Centre ngahanya banyotewe cyane intsinzi kuri uno munsi kuri Stade Intwari. Ni intsinzi ya mbere tuza kuba turonkeye muri kino kibanza. Muraza gukurikirana urukino rwose hano onya. Asante sana. Ufata urukino kaba rutanguye hano onye yes kuri Stade Intwari. Abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre banezerewe cyane gose kuba urukino rutanguye yes kurikirana urukino rwo kuri uno munsi. Nuko byifashe abakunzi ba Flambeau du Centre batangura gutera intege abakinyi babo hano onya yes bahana hano umupira. Abakinyi ba Flambeau du Centre aboneza yuko bariko barabonana neza cyane gose. Twitege intsinzi ya mbere kuri kino kibanza. Flambeau du Centre akaba akoze igikorwa cyiza cyane gose basubiza umupira imbere
babona neza yuko bariko barabonana cyane gose abapasi mato mato abona neza yuko bafise icizere kuba bariko barakinira muhira icizere ni cinshi kuko no munsi yo kwakinira imbere y'abafana babo hano onya kuri Stade Intwari bakaba baratakaje umupira usubira postinga sino munsi si direct African TV zibire kwa kino kibuga ndetse imigwi yo mu Burundi gatakariza ku kibuga cyayo. Reka turabe atubutsa ko ku munsi w'ejo ikipe ya Bemerewe Fighters bazakina n'umugwi wa Asas Judi Telecom, ndetse hano ku kibuga Intwari tukaba twabonye imyambaro mishashi itarimenyerewe aho harimo amarakosa y'ibihumbi 50 ndetse n'udu t-shirt y'ibihumbi 200, imwe mu myambaro myiza cyane kurusha kabisa hano iriko iradandazwa hano ku kibuga cyitiriwe Intwari. Reka tunde turabe habaye ikosa hariya ku musore wa Al Akdal ari nako nimero 16 asubira mu kibuga akaba ari witwa Mohamed Al Zabad yambaye nimero 16. Reka turabe ni kufra ya Al Akdal. Reka turabe barabigenza gutana imbere izamu rya Flambeau centre tabara hano ni mizamu gonga ariko byanze ataba ikosa ariko rimwe mu bakinyi abo mu gwa Flambeau centre. Turabe garukana ko umusore witwa Lika arabigenza gute aragucenga subiza kurandwa inyuma kwa Nira Jafet nondeza kwandika. Turabe hano ko umusore nimero 11 witwa Emenyandwe Gakiza. Reka turabe hano baba ku mpira byenjiwe kurande aho umusore witwa ninde 16 Mohamed Al Zabad tanga umupira. Reka turabe ko umusore nimero 15 witwa Doponga Lokman hano n'abasore ba abo mugwi wa uno mugwi avuye muri Libya. Flambeau centre batangwe kuyimira buhoro buhoro. Garukana ko umusore nimero 21 ninde witwa Said. Aya garukana ko umusore nimero 27 witwa Mohamed Faraj. Aya bacome ko pira muremure gonga neza ku mutwe. Reka turabe hano ko umusore nimero 14 witwa Abraham. Katana mbiriza Mariko shira umupira hanze. Ino ni corner y'umugwi wa Al Akdal agiye gutera berekeza mu izamu ajyuna musore witwa Diodoni ntibahezwa. Biraza ko birangira gutano ntawo menya ko ari ubwoba butanguye gutera abantu basore ba Flambeau centre imbere y'abafana babo. Reka turemberiza byase izizamu ryabo gatano byari bikomeye. Aya reka turabe hano Edson Munaba uyu muriro kandi mugufi hano ukura umupira cyabaye amakosa. What happened? Turabe Edson Munaba hanaje gushwana na bano barabo ati hano iyo bari konzi ya kiko abarabu ntibafina arambwiti amakofe nk'abiri atatu abarabu barashwana hano urambonera herabe arereka umuhagarikizi ati jewa nkubise kofe kwitamatino cyanda murangiza. Reka turabe no musore ni witwa Lika garukana kwande kwa Jafet Niera te mupira no barawuzibira barivyira neza cyane kuno musore Manuel ariko mupira Niera Jafet awushira hanze no guterekwa ko metero 5 n'igice imbere y'izamu icunze no witwa Yamal Abd Aldin amunyezamu wa Al Akdal.
katinde turabe bashaka bagutume umuntu uzeye aza kugenda gutsano nawe wirabura bagutuma umuntu ware nkawe wacha guhonda neza kanya gatonye tuzo kwa tubabwira abafatanya bikorwa tuba turi kumwe abona ko hari n'abatanze novuga uburyo bwo gufasha novuga ku rukino ruzoba ku munsi w'ejo hagati ya Aigle Noir de Fighters n'umugwi wa Assasi Djibouti Telecom novuga harimo n'amabanki katurabe umupira subiza inyuma akono umusore no 15 akaro witwa Doponga Lukman hano garukana ko umusore ni 21 witwa Said reka turabe hano acomeka neza cyane byenjiwe hano reka turabe abarabu n'abahinga hano umupira ushira hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko n'abasore ba Flambeau de Centre irotira cyari myiza Burundi yavuze ngo ibitararenga niho ritera ingata reka turabe kwa Likao arabigenza gutekwa Niyera Jafet ni 24 mugongo Jafet Niyera umwe mu basore baciye muri Aigle Noir de Fighters subiza inyuma kwa Beni arabigenza gute reka turabe defense y'abano basore ubona ko abayamakosa mbere y'uko batsindwa igitsina cyabo cya mbere aya umwe babiri hano ni Flambeau de Centre afite umupira kabisa anavuga kipiri mu musore nka Isaibere umwe mu basore bameze neza cyane reka turabe Beni arabigenza gute cyomeka neza cyane hano aroniza kwa Niyera Jafet Centre imbere yiza turabe hano iki nacyo abahusa amazina hano basore ba Flambeau de Centre batazi icyo waje gukora hano miliyoni 30 mu boss wa Flambeau de Centre avuze ati mugatsinda nazibahereza ariko sinzi ushobora gusanga badakumira amafaranga tera umupira muremure uja hanze umunota ni wa 24 anovuga Flambeau de Centre ubusa Al-Akdar kimwe nuko byifashe buracyari ubusa bwa Flambeau de Centre buracyari ubusa bwa Flambeau de Centre neza cyane gose igitsindo kimwe cya Al-Akdar nuko bavyifashe turi kumwe namwe 5-5 Eagle Sport FM inkino n'iterambere Eric Joshua kumwe na Laurent Nyanziri attention hagati mu kibuga changa passe Edison Munaba hano baramushira hasi ati ni kufla hano ati ni kufla ati shira hajya umuhagarikisi w'umunyakomoro abagera kuri 4 hano bose
Ana Maria Carazani, a médica zirashimira. Abafana ntibagumizeko niba ariko kuva muri mode bafana igitsina naco Canke bapfumudeyo Bigman nta baro nimwe arigaramuha nuko byifashe binoroshije cyane gose ngahanya abakinya gisavye bari kwatira amasantre menshi cyane gose barondera igitsindo ni action nziza cyane gose biranse cyane ngahanya biranse sa kufa nziza biranse ariko bananiza yuko Flambeau disante bakoresha ingufu nyinshi cyane gose muri kino gice kabiri contre attaque ni mugwi wa Artidali umupira unyaruka hano onya uko ubona ko bagenda cyane bagera ku banyarwanda ingufu nyinshi zitandukanye igitsina cy'umugabo Flambeau du Centre abafana babo baryoherwa cyane rwose intsinzi idasanzwe igitsina cyiza cyane rwose stade iraryohewe bakomera amashyi umugabo Flambeau du Centre ku gitsina cyiza igitsina cyiza cy'umugabo Flambeau du Centre ari onya ubona neza yuko
umugwi wa Flambeau du Centre ushoboye gutsinda ku ntsinzi y'ibitsindo 2-1. Yes, ni ibitsindo bagiye kuronka mu minota ya nyuma, ni intsinzi bagiye kuronka koko bari bamaze gukora. Abakunzi b'umupira w'u Burundi hano baranezerewe cyane gose kuba ino ntsinzi ishoboye gutahukanwa muri kino kibanza. Igitsindo cya kabiri gitsinzwe na David Yorishura, umwe mu bakinnyi bamuka mu ntara ya Ngozi. Babikoze neza cyane hano muri kino kibanza, nuko byari byifashe abarundi benshi muri kino kibanza baza gushigikira umugwi wa Flambeau du Centre ku ntsinzi nziza, aho abarundi benshi bafise inyota ndetse no kunezerwa cyane wose ku bakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre, abakunzi umugwi wa Flambeau du Centre hano onya, abakunzi umupira w'u Burundi hano onya ni benshi. Yes, uko mubona abakinyi b'umugwi wa Flambeau du Centre bagenda kuramutsa bamwe mu bakunzi babo. Wow, ibintu ni vyiza, birasa neza hano onya, birabire bino birori, birabire bino vyiza ngaho iwacu. Intsinzi ya mbere kibuga Intwari. Wow, David, umeze neza. Congratulations brother, just look up kifasha umunezero wose ku bakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre. Yes, abakinyi ba Flambeau du Centre bafata amasana amagiye atandukanye hano. Ibintu ni vyiza, ibintu bisa neza hano. Congratulations brother, umeze neza. Umasha genze neza cyane gose. Felicitations cyane, asante sana brother, congratulations, uri wagenze neza, asante sana. Yes, tuko byifashe hano onya muri kino kibanza. Yes, abakinyi umugwi wa Flambeau du Centre, felicitations papa. Uyumva gute? Yego, ni intsinzi kuri stade ya mbere, Stade Intwari. Uyumva gute kubona umusore umushoboye gutsinda? Yego, yes, urakoze cyane. Yes, mutegure gute urukino rwo gukurikira? Yego, urakoze cyane. Yes, nuko vyari byifashe ngaanya kuri Stade Intwari, intsinzi ya mbere y'umugwi wa Flambeau du Centre. Abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre baranezerewe, abakinyi ngaanya umunezero ni mwinshi hano onya kuri ino ntsinzi yo kuri uno musi. Bari bayisengeye, bari bayisabiye cyane gose kumbure kugira ngo bashobore gutsinda runo rukino. Birangiye bibaye ku ntsinzi ya mbere y'umugwi wa Flambeau du Centre kuri kino kibuga Stade Intwari. Yes, abakunzi benshi baranezerewe cyane gose, abantu benshi bari biteze ino ntsinzi. Yes, ndurukire wagenze neza kubakia Flambeau du Centre baza kutubwira. Tuambie mzee. Unajisikiaje basi? Unajisikiaje? Yes, machi ya kwanza hapa ku Stade Intwari. Unajisikiaje? Machi ya kwanza. Asante sana. Yes, nuko byifashe abakinya Flambeau du Centre baranezerewe cyane gose. Umunezero ni wose kubakinya Flambeau du Centre. Kumukinyi yasinze igisindo kigira kabiri cyo gutsinda kandi yaje agomboye, yitwa David Yorishura. Brother vipi? Umeze neza? Uyumva gute kwanza? Umeze neza kabisa, ndabashimye. Wari winjiye ugomboye ariko kandi uhita utsinda, uyumva gute papa? Umunezero, umeze neza kabisa kubona igisindo cy'intsinzi. Biranezere cyane ku mutima. Yego, yes, wairuka mu gihugu cya Kenya uno musiri mu Burundi ndetse ushikiriye mu nkino zikomeye muri Afrika, ariko kandi ugashikira ugitsindo. Ibanga niri? Ibanga sirindi no gukora cyane, no gusenga cyane. Yego. Ntangishi nivyo kabisa. Yego, yes, uno musi wanze itsinzi. Inkino zigiye gukurikira mbega mugiye kwitwara gute? Mbega mwiteze iki? Ino ni kwa kudinyere no gukora cyane, twumvize ibyo mutoza aduhanura. Yego. Amako tukabigendera n'ibyo tuje tunaronka ni victoire uno musi. Yego, nigiki wabwira abakunzi b'umupira onga mu Burundi? Abakunzi b'umupira w'amaguru, cyo no babwira ngo mu Burundi no boshishikara kudushigikira. Yego. Ukadushishikara kugira intege kuko umufana umukinnyi wa 12. Yego. Yes, ni Stade Intwari, intsinzi ya mbere. Uyumva gute kushoboye kwatandukana intsinzi ku Stade mutanguye gukinira ko bwa mbere? Umunezero cyane, turabona ahantu bwa mbere twari twigure kino kibuga. Yego. Ni ibyishimo kabisa ukugurana n'abafana bari baje nko bakora bivuga. Yego. Abafana nibo baduha motivation y'iki hano ufashe imbaru kumva yuko ushigikiwe. Urumva ko wisanzwe ugakora ibintu ukunze. Yego. Ijambo rimwe usezeranya abakunzi ba Flambeau du Centre ni rihe? Abakunzi ba Flambeau icyo nabasezeranya nuko
tugiye gutegura urukino rukurikira uburyo bw'uko nahariya tugiye gukina muri Libya tuzozana intsinzi kandi dushishikara kudushigikira. Félicitations encore, urakoze cyane. Yes, nukunezero byifashe abakinnyi ba Flambeau du Centre bafise umunezero udasanzwe. Vipi kaka, umeze neza? Hujui Kirundi? Yes, unajisikiaje kwanza kwa siku ya leo? Leo nasikia vizuri sana. Nasikia vizuri kabisa. Yes. Ile match ilikuwa na difficulty hapo kama mitangazo sasa mitaona kwa kule for. Ndio. Yes, mnafunga kwa siku ya leo. Ni siku ya kwanza match ya kufunga hapa ku Stade INTWARI. Ni vitu bikoaje kwa wapenzi wenu? On avait déjà une promesse chez kuri Stade. Ouais. On a réussi match retour. On va partir là-bas pour gagner. Ouais. Pas pour faire les nids, pour gagner là-bas. Pour gagner. Ça. Yes. Merci beaucoup papa. Merci. Yes. Nukuvuga Stade INTWARI vyari vyifashe abakunzi baryohewe cyane gose. Aho tugenda kugira ngo shembe kuganiriza ndetse na bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi. Yes. Yitwa koresha umwanya yishikiye kuri Stade INTWARI. Wiyumva gute papa? Wiyumva gute kuba bisa kuronka intsinzi muri kino kibanza? Neza kabisa kandi je narinda mfite. Yego. Kubera nta munsi n'umwe nigera ndagatsa Flambeau ngo ni. Yego. Yes. Stade ya mbere dushaka gukinirako ndetse n'intsinzi. Wiyumva gute? Nimva neza cyane kabisa. Yego. Ino stade amakungwa ahubwo. Yego. Arabiterambere ry'Uburundi aho rigeze. Yego mbe. Asovuge ivyo yavuze. Yego. Asoci umugani kabisa. Yego. Urakoze cyane papa. Yes, umunezero mwinshi ku bakunzi ba Flambeau du Centre ngariko byari byifashe. Umunezero wari wose hano muri kino kibanza. Nuko byari byifashe. Yes, asante sana. Dusubira ku munsi w'ejo ku rukino kwa Aigle Noir ndetse n'umugwi uzabuvuye mu gihugu cha Djibouti. Yes, nuko byari byifashe abakunzi nibaheza Diedone. Vipi mzee? Wiyumva gute? Ni intsinzi ya mbere kuri Stade INTWARI. Wiyumva gute nka Flambeau du Centre? Ko murasi igitsindo mu minota ya nyuma? Uko twiyumva tumva tunezerewe cyane kandi ndashobora kubinguza match ya retour kugira dushobore gutahana intsinzi. Yego. Yes, mwakiniye imbere y'abafana banyu. Barumvise motivation imeze gute? Motivation twadufise sino ivuga ariko irahari yavuye kuri kwa president. Yego. 30Millions. Yes, mwameri 30. Twavuga yuko ari nguvu nazo nyine zahavuye hajya hajya. Neza cyane zariho nyinshi cyane kuri izo miliyoni 50. Yego. Yes, nigika kunda Flambeau du Centre bo kwizera kuri Flambeau du Centre. Ndabasaba kunzi ba Flambeau du Centre ko bo kwizera intsinzi ko tuzoza twizera ko tuzoshobora kurengana mu kino kwa retour. Yes, mwana bikoze ubuherutse nuno munsi tize ko muzobikora. Nuko byanje tuzokoma tubikora no mwaka dukeneye gushika mu group. Yego. Yes, merci beaucoup papa kandi félicitations. Yes, nuko vyari vyifashe ngahanya abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre ni benshi banezerewe ibikorwa ndetse vyagenze neza cyane. Kino kibanza aho bona neza yuko bari baje biteguye cyane gose. Ni gute papa? Uyumva gute kuri uno munsi amushoboye kuronka intsinzi ya mbere kuri Stade INTWARI? Twasinze kandi bikatunezeza. Yego. Yes, wambaye neza cyane gose ndetse bana ko wisize. Uri mufana Flambeau du Centre kuva ryari? Jewe naraje igihe champion itangura nari mu mugwa vitana. Yego. Icyizere mufise ko Flambeau du Centre izoshobora gutsinda n'urukino rukurikira kimeze gute? Twebwe turabyizera cyane kuko twabonye bafise imyizere. Ubukomezi buto cyane ku rugero twe dufise. Yes, urakoze cyane. Yes. Yes, uyu nawe ni umufana w'umugwi wa Flambeau du Centre wimva gute? Niyumva neza cyane kubona twarose intsinzi uyu munsi. Yego. Umunezero utagira umugana kubona twasinze urukino. Yego. Hariho abameze nyene abakeba bacu igitega umusoma turabemeze cyane. Yego. Igitega niba tureka turyame. Yego. Tubwira ati ngo mwebwe muzokwicwa kira mwana. Yego. Yari umwanya wo dukatisha itama. Ariko uno munsi ndashimira Imana kuko ndigize. Yes, ndiko vyagenze hano onye. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi ngaba anya. Abakunzi ba Flambeau du Centre ndetse n'abandi bakagenda bagura udupira two ku match yejo. Ni gute papa? Umeze neza. Waraje gushigikira Flambeau du Centre. Uyumva gute kuri ino ntsinzi y'uno munsi? Turaryohewe cyane gose. Yego. Tubazindire hariya nawe. Yego. Ni intsinzi ya mbere kuri Stade INTWARI. Abona neza yuko batari bigire bahatsindira n'umunsi wa rimwe. Ubona ko dufite icyizere kingana gute ko n'indi migwi izogenda hatsindira?
ubu ni ibintu by'amavuta gusa. Ego. Ubu tuzobaza imigwi yose ize yitegura gutsindwa ngaha kweli. Ego. Yes, urakoze cyane. Yes, nuko vyari vyifashe nuko mubibona abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi hano onya ni benshi baje ari benshi hano onya baneza yuko banezerewe ndetse n'intsinzi y'uno munsi. Yes, mwakoze cyane gose dusubira ku munsi wejo ku rukino rwa Aigle Noir. Yes, stade ngiyi inya uko vyari vyifashe nuko unya. Merci beaucoup. Muri vestiaire nuko vyifashe umugwa Flambeau du Centre ku ntsinzi yabo baronse kuri uno munsi. Yes, muri vestiaire asomunezero mwinshi kandi udasanzwe. Yes. Abakinyi baranezerwa cyane rwose baboneza yuko umurezero wose ukananeza yuko abakinyi babafata ifungurwa neza cyane rwose. Niyaje mzee umeze neza wiyumva gute kuri no ntsinzi y'uno munsi? Bisanzwe umunezero utagira ukungana kuri uno munsi. Ego yes, ni intsinzi ya mbere kuri Stade INTWARI. Umugwa Flambeau du Centre niwo uguruye ndetse navuga imigisha y'imigwi itandukanye kuri kino kibuga. Wizera iki kuri no ntsinzi? Ino ntsinzi kwanza biduha icyizere yuko dushobora kubandanya ihangiro ryacu twihaye n'iryo gushika mu makuru. Isigura yuko rero iryo hangiro ino ntsinzi itweretse yuko bishoboka. Biduha ingufu zo kubandanya ku zindi match. Bitweretse umugwi tuzokina ukuntu umeze. Rero tuzogenda twiteguye tuvuga ati tugiye gukina n'abakina ukuntu dushobore kumenya ukuntu twigenza kugira dushike kuri iyo hangiro twihaye. Yes, perezida wanyu yari yabemereye akamotivation kuri uno munsi. Abantu benshi ati nare kumugwasha ugomba utsindwe ubu nyene nyaya amafaranga baremeye kuyahiba. Bari muyumva gute igihe bamaze kubatsinda igisindo ca mbere? Dufise umubabaro mugabo twagumanyishaka kandi turashimira Imana yatumye dushobora gushika kuri iyo ntsinzi. Yes, mwiteguye gute ku rukino giye gukurikira? Tugiye kubandanya kwitegura. Ubuye tuvuga yuko muzito ko dukinye igice ca mbere. Match retour ni igice ca kabiri kuri twebwe bisigura yuko tuzokwitanga uko dushoboye kugira ngo intsinzi tuyitahane dushobore kuronka uburenganzira bwo kubandanya. Ijambo rimwe ku bakunzi b'umugwi wanyu. Abakunzi b'umugwi ca mbere ndabashimiye cyane kuko numva twitangiye mukaza kudushigikira. Byaduteye intege cyane tweretse ukuntu mudukunda. Turabasavye mutugumye inyuma mugumane natwe turi kumwe namwe zose birashoboka. Urakoze cyane. Yes, merci beaucoup. Nukunya muri vestiaire vyifashe abakinyi nukunya umunezero ni wose ku ntsinzi y'uno munsi. Aboneza yuko staff technique gahanya bifashe neza cyane gose abakinyi gahanya umunezero ni wose. Papa niyaje umeze neza uyumva gute ku ntsinzi y'uno munsi mushoboye kuronka? Aryohewe cyane twari turindira gushika tutirose ibintu by'umunezero ku bakinyi n'abakunzi ba Flambeau du Centre abakunzi b'umupira. Yes, ni iki abakunzi banyu bo kwitega mu match retour Yes, umugwa Flambeau du Centre niwo wa mbere uronse intsinzi kuri kino kibuga mu nkino mpuzamakungu. Mbega niriye banga ririmo kwitanga twitanze Imana iradufasha. Amahirwe yabaye ku ruhande rw'iwacu nabyo byatunezereye cyane. Yes, ijambo ryo ku bakunzi banyu nuko bukomeza kudusapotinga kudutera intege natwe tugakomeza kubakorera ibibanezero. Asante sana papa. Yes, nuko vyifashe muri vestiaire gahanya abakinyi bagiye batandukanye umurezero ni wose. Papa uyumva gute? N'intsinzi muronse ariko kandi mwari mwakoze cyane gose ndetse muronka ku ntsinzi munota wa nyuma. Vyari vyifashe gute muri mwebwe? uravye uko twatangiriye igihembo twatanguranye umengo ntabwo chance twari twifitiye ego tumaze kugenda nka 15 minute badutsinze kimwe turatubona ko bishoboka ko twarwana n'amaespace yo gucamo byose byoshoboka nta mugwari nimyemere mumeze nkabo kandi bajya barakuze muracyarwana
muyitange ko muza kugombora kandi ndabizera ko muza gutsinda igice cya kabiri ndibaza namwe mwabonye kandi turashima Imana.